Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bavukanye mwese muri Kristo Yesu umwami wacu, turabaramukije amahoro y'Imana. Kaze mu kiganiro Saveur Divine duhuriramo kugira ngo dukomezanye, twubakane, duterane intege biciye mu ijambo ry'Imana. Mu kiganiro c'uno munsi mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel. Turashimira Imana Data wa twese wo mu ijuru, ikaba se umwami wacu Yesu Kristo ko yatuzigamye ikatugwanirira, ikatutabara kandi ikaducira inzira. Imana ishimwe ko duhumeka impwemu z'abazima tutamaze kuva muri uno mubiri. Imana ishimwe cyane. Turaba ijambo ry'Imana rero tuzaguhagarara ko dusanga mu ikete Paulo yandikiye abigalatiya ibice 6 dusome ku murongo wa 14. Haravuga ngo ariko jeho sinkirate ikindi atari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, watumye isi kuri jewe iba iyibambwe, nanje isi ndayibera ubambwe. Imana ishimwe cyane. Paulo yandikira abigalatiya rino kete nuko ubwa mbere yari yarababwiye ubutumwa bwiza, yari yarababwiye ijambo ry'Imana, ariko mu nyuma haca hinjira muri no shengero ry'Igalatiya izindi nyigisho zibamenyesha yuko boshimikira ku migigwa n'imigenzo y'idini ry'Ikiyuda, ko boshimikira ku kwitondera ibyagezwe. Harakarorero ku murongo wa 13 muri kino gice havuga ngo kuko abakebwe nabo nyene batitondera ibyagezwe, ariko bashaka ko mukebwa ngo birate imibiri yanyu. Bigaragara yuko mu byo babigisha bashimikira ko baravuga ku gukebwa kw'imibiri, ariko Paulo arababwira ati ico barondera no kugira ngo bazokwirate imibiri yanyu. Imana idufashe cyane. Ndagomba yuko tuvugana rino jambo yuko ivyirato vyacu ari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Nta kindi dukwiye kwirata atari umusaraba. Umusaraba ku bana b'Imana, kubizeye Yesu, ni ikimenyetso c'intsinzi. Umusaraba kubizeye Yesu kwishengero ry'Imana ni intsinzi dufise. Imana ishimwe cyane, kuko umusaraba umwami wacu yarawugiye ko, yarawubambwe ko, yagiye ko n'ingorane zacu zose yarazijanyeyo. Ibyaha byacu yabijanye ku musaraba, intege nke zacu yazijanye ku musaraba, imivumo yose yayijanye ku musaraba. Haleluya! Yesu yaratwitangiye, yaratubabarijwe. Nico gituma umusaraba turawirata. Kandi reka mvuge kino kintu, uriya musaraba Yesu yabambwe ko mu nteguro y'Imana, uriya musaraba ntiwabonetse umunsi Yesu abambwa. Imana iriko irategura kurema ibintu byose.
uriya musaraba waragiyeho mu nteguro y'Imana. Icyaha nticaje mu isi Yesu ngo aza dukure kw'ibyaha hanyuma hagere kiriya gihe c'uko abambwa turiko turamucokora ngo Imana ikivuga iti ibyo nashizeho none birandengeye, reka nyaragase ndondere umusaraba. Umusaraba wagiyeho imbere yuko ugaragara, kandi Yesu imbere yuko abambwa mu nteguro y'Imana, haleluya, mu mugambi w'Imana Yesu yari yamaze kutubambirwa. Imana ishimwe cyane. Paulo rero aravuga ngo jewe sinkirata ikindi kintu na kimwe atari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, ngo watumye isi kuri jewe iba ibambwe, nanje isi ndayibera ubambwe. Imana idufashe kandi cyane. No kuvuga ngo iyi si nikinganza, umunezero mfise urakomoka ku musaraba w'umwami wanje Yesu Kristo. Imana ifashe kandi nawe wigufashe, idushoboze umunezero wacu, ibihimbara imitima yacu ntibizarane ahandi kiretse kuri wa musaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Kubera kubw'uwo musaraba isi yarabambwe, isi yarapfuye. None ntitukiganzwe n'icyapfuye, ntitukiganzwe n'icyabambwe. Ico Yesu yishe nitukizure ngo gisubire kutuganza, ngo gisubire kuba umunezero wacu. Imana ishimwe cyane. Yesu yatuzaniye umunezero w'ukuri, nico gituma yemeye tukabambwa. Mu byiza byinshi twaronkeye ku musaraba nuko twahindutse abana b'Imana. Ku musaraba twaharonkeye intsinzi, ku musaraba twaharonkeye umunezero, ku musaraba twaharonkeye ukwidegembya, ku musaraba imivumo yaradukuweko. Imana ishimwe. Ku musaraba twaharonkeye inkomezi, ku musaraba twaraharonkeye ubwami bw'Imana. Ntihakagire ikindi kintu na kimwe twirata uretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Bivuga ngo igifise agaciro, igihimbara inosi, umunezero w'inosi kuri jewe warapfuye, ariko aho nsigaye nkura umunezero ni ku musaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Umunezero isinzanira ndawirukana, kandi iyo sinange iri kirandaba imbona narapfuye. Kubera iki? Sinkiganzwa nayo, sinkiyumvira, nikinkwega. Imana ishimwe cyane. Paulo yandikira ab'Ifilipi naho nyene turabe ivyo yababwiye igice ca 3 umurongo w'indwi n'uw'umunani. Aravuga ngo ariko ivyahora bimbere inyungu ndavyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo, eka mbere n'ibintu byose ndavyiyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahomvye ibintu byose ndavyumvira ko ari umwavu kugira ngo ndonke Kristo. Mwene data uri kuranyumviriza, ikintu cyose wohagararako kidakomoka ku musaraba, Imana idashingira intahe, itanezerererwa, akaba ari cyo wirata ko kikuzanira amahoro, ko kikuzanira umunezero, ndakubwira mwene data, hamagara Yesu kugira ngo agushoboze, akwereke umunezero wawe w'ukuri aho ukomoka. Paulo yari umuntu w'incabwenge, yari yaragize ishaka ryinshi cyane mu idini ry'Ikiyuda, arahama ubwoko bw'Imana, arahama ishengero ry'Imana, maze agera ahantu Yesu aramwiyereka, Yesu aramuhindura, Yesu aramuhagurutsa, aramukoresha. Agera ahantu aravuga ati biriya byose byahora bimbera inyungu, ubu n'ubuhombe kuri jewe ku bwa Kristo Yesu, kuko naramwakiriye, kuko naramwizeye. Haleluya. Yaramurikiye. Nagendera mu mwijima, mu mwiza w'umuzimagiza, none Yesu yaramurikiye. Ibintu byose ndavyumvira ko ari ubuhombe, kuko ntibihesha Imana icubahiro. Hari abafise umunezero mu kaboregwe, ndakubwira mwene data, ntibihesha Imana icubahiro. Abariko barasambana ntibihesha Imana icubahiro.
abahagaze ku cubahiro cabo bakakirutisha icubahiro c'Imana ntibihesha Imana icubahiro. Pawulo yari yararonse icubahiro cane, yari umuntu yubashwe, ariko agera ahantu aravuga ati ibyo byose ni ubuhombe, ikirengeye ibyo byose ni kumenya Kristo Yesu umwami wacu. Ushobora kuba wirata diplome, ni byiza yuko umuntu yiga, ariko uko wiga ugashigwa hejuru, nawe mu mutima wawe uce bugufi, ntihagire ikindi wirata atari Kristo Yesu umwana w'Imana nzima, atari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Imana idufashe cyane kandi idushoboze. Amahoro dufise, umunezero, intsinzi, ukwihangana, byose ntaco turi tutagizwe n'umusaraba wa Kristo Yesu umwana w'Imana nzima, ntaco dufise tutahawe n'umusaraba wa Kristo Yesu umwami wacu. Aba ari wo twirata, umusaraba w'umwami wacu tuwirate, dukomeze tuwuhange amaso. Imana ishimwe cyane. Nitwemere yuko isi ituganza, nitwemere yuko isi itunyaga umunezero twaronkeye muri Kristo Yesu. Yesu aguhezagire, ukaba utaramwakira umwakire, umwizere, wemere, umukorere, wemere aguhindure, wemere uce ahagomba, urondere ubugombe bw'Imana, unezererwe ubugombe bw'Imana. Ushobora kuba ugwaye, ndinginga umwami Yesu kugira ngo akubere umutabazi. Urashonje, Yesu akubere umutabazi. Ingorane yose ufise, ibibazo byose urimo, ari ibyaha bikuremereye, Yesu akubera umutabazi, Yesu akubohore, Yesu akugenderere, Yesu agusanga aho uri, Yesu akumurikire, Yesu agushoboze, abari busigara wirata n'umusaraba wiwe. Amahoro y'Imana akomeze kuganza imitima yanyu.